Yesu nashimwe bakunzi b'ijambo ry'Imana mu kiganiro Yesu arashoboye. Ni Revera Pasteur Viator ndayiragije abakunda nipfuje kuganira namwe ijambo ry'Imana uno munsi ano masaha mwari mugize iminsi abantu benshi bankukirana kuri audio ariko ngiye gutangura kubabwira ijambo ry'Imana ncishije mu buryo kanshimye Imana ugiye kundaba uri mu mpande zitandukanye z'isi aho uherereye kandi azi yuko kino kiganiro kizogira ico kimara ku buzima bwawe. Rero ndafise teme ivuga ngo inzira wacamo kugira ngo Imana ibo amasengesho yawe. Ngiye kuganira nawe gato kugusenga. Mbe ni gute wasenga Imana ibo amasengesho yawe? Abantu benshi barasenga ariko si bose basenga Imana ibo amasengesho yawe. Haleluya. Ushobora gusenga Imana ikumva amasengesho yawe ariko ntize kukwishura. Haleluya. Rero tujye kurabira hamwe mu nzira indwi wacamwo kugira ngo Imana yumve amasengesho yawe. Haleluya. Ndazi kugira imisi usenga ushobora kuba nawe uri masengesho runaka ariko ngiye numvise mpemu w'Imana ampatira kuganira nawe. Nizihe nzira wacamwo kugira ngo Imana ibe amasengesho yawe? Tugiye kwifashisha uno murongo uri mu gitabo cya Yakobo ibice byaho 5 umurongo wa 15 turavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ugusenga k'umugororotsi kugira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cyako. Eliya yari umuntu ameze nkatwe asaba yinginga ngo imvura ntigwe. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa mu gihugu. Yongera gusaba ijuru rirekura imvura, isi imeza imirima yayo. Amina. Yesu nashimwe. Tugiye kwisunga uno murongo tubone kumva ishurirwa riri muri ryo. Haleluya. Kwisunze uno murongo turabona ikintu cya mbere Yakobo hano yanditse yavuze kwaturirana ibyaha. Haleluya. Hari itandukaniro ryo kwatura umuntu yifuza gukizwa no kwatura wifuza gukira. Ndakwibutsa iyo umuntu ariko arasenga ntaba yifuza gukizwa ariko umuntu asenga yifuza gukira. Haleluya. Yifuza gukira ikibazo. Umuntu akizwa cyagihe watuye Yesu. Haleluya. Cyagihe watura niho wakizwa. Yuramye hano mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 9:10 baravuga ati ngo ni watuza kanwa ko Yesu ari umwami n'umukiza ukizira mu mutima ngo uzokizwa. Haleluya. Ni impamvu rero hari itandukanye yo gukira no gukizwa. Rero iyo umuntu asenga aba yifuza gukira. Haleluya. Rero hari abantu benshi ntagushobora gukira icyo kibazo ataye kwaturiranira. Aturiranira ibyaha. Abantu benshi barasenga bakarenzako mbega kwaturirana bifashiki. Uno munsi usanga hari icyo wifuza. Wosanga usenga wifuza akazi ari ugasanga uwo mubana ni wafise akazi kawe. Rero namukeneye ko ku kazi uzokaronka. Wosanga ufise ibintu mupfa. Genda mu byaturirana. Wosanga igihe kimwe yaragusabye umucanwa wo gucana ntumuhe kubera wazimye ariko akibaza yuko imbabura yaka mubwira ati mbabarira bugacagiye onsa umucanwa ntabwo ntabona ari imfisi. Ico nico kintu bita kwaturirana. Wosanga uwo musengana afise igisubizo cyawe ariko kubera mubanye nabi kubera utamubwira ikibazo ufise ugasanga ntubonye igisubizo kubera mank yo kwaturirana. Iyo dufashe cyane. Rero inzira ya mbere wacamwo ni kintu bita kwaturirana. Waturirana. Wosanga ingo nyinshi hari ibibazo ugasanga umugore cyangwa umugabo arasenga ariko ugasanga afise ibintu bapfa mu rugo. Haleluya. Mwaturirana tisheni mbabarira cyagiye wata ugasanga ibihage byazigiye umwana yari yangoye ariko upfuye kubimuha kuziko urumva gupfa kubimuha utavuze impamvu byazigiye haza ikibazo. Haleluya. Rero ingingo ya mbere yotuma Imana yumva amasengesho yawe kwaturirana. Kwaturirana intege nke, kwaturirana amakosa. Gira umuntu waturira wosanga icyo wifuza kiri mu maboko ya mugenzi wawe. Haleluya. Icya kabiri, inzira ya kabiri iraba gusengana umwete. Gusengana umwete. Haleluya. Hano twabonye ngo Eliya ngo yari umuntu ameze nkatwe ngo amaze gusenga yinginga imvura imara imyaka 3 itagwa. Haleluya. Ingingo ya kabiri gusengana umwete. Ngo dufise abantu benshi babanebwe. Haleluya. Abantu benshi n'abanebwe. Yishuye mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 8 umurongo wa 17 baravuga ngo nkunda bankunda ngo kandi ngo abandonderana
umwete niwe bazombona. Haleluya. Rero ushobora kuba atavyagufise, ariko namba udafise umwete mu by'ukora ntabwo uzobona Imana. Bino Yesu yabivuze ari mu gitabo cya Luka 18 umurongo wa mbere n'uwa gatatu. Aravuga ngo muri ico gisagara hari umupfakazi aza kuriwe kenshi, aramubarira ati ncira urubanza runkiza umwasi wanje. Haleluya. Turabona hano Yesu yatanze umugani wo kurondera Imana tutarambirwa. Uno mupfakazi yararuhijwe, yarafise urubanza, abantu bari bamurenganije, ariko kubera yaguma agenda umwanya wose ku mucamanza, ngo nawe yari umucamanza ngo agabitanya, ngo yamuciriye urubanza rumukiza. Gira umwete aribyo wifuza, ngo yeme ngo abibutse Uwiteka, ngo nimuceceke Imana itarakora. Komeza kwibutsa Imana, ibutsa Imana, gira umwete. Haleluya. Gira umwete mu byo ukora. Buga icyatumye Imana ihagarika imvura wari umwete wa Eliya. Muri komante ravuga ati ngo Eliya hano ku mavi yiwe ngo hari hameze nk'amavi y'impene kubera irafukama cyane. Yesu nashimwe cyane. Rero ingingo ya kabiri irava gusengana umwete. Hano tubona Yesu rero abwira aducira umugani, aduhaye example kuno mugore. Yari umugore w'umupfakazi yanyazwe utwiwe, naho yagumye aja kuno mucamanza agabitanya, yamuciriye urubanza rwiza kubera kugira umwete. Rero gira umwete mu by'ukora, gira umwete iyo usenga Imana, gira umwete gufukama. Uno munsi hari umwuka w'ubunebwe wamaze gutera mu isi, mu abantu mu bintu byose nta mwete dufise. Haleluya. Yesu ashimwe. Inzira ya gatatu izotuma Imana iba amasengesho yawe ni inzira bita gusengera abandi. Haleluya. Hano havuze ngo musengeranire, musengeranire. Umunsi dufite ikibazo, abantu benshi barikunda, ugasanga umuntu afashe amasengesho y'imisatu y'imisinzwe asenga yisengera. Urakene ko Imana kwibuka, sengera abandi. Ibyawe vyibagirwe. Hano mu gitabo cya Yobu ibice byaho 42:10 turabona ngo Yobu asengera ngo bagenzi biwe, Uhoraho amukuraho uburushwa bwiwe, amushumbusha ibingana n'ibyo yari afise ibihetangabo kabiri. Donc Yobu imisi yose yabayeho, ubwa mbere yabayeho yiganyira, yabayeho yicuza impamvu yararemewe, ariko amaze guhishurirwa ngo yasengeye abagenzi biwe, amaze kubasengera Imana iramutabara, imukuraho ibyago yari afise. Donc ko Imana kugira neza, ko Imana gutabara. Haleluya. Ushaka kuba uri umukobwa uripfuza umugabo, ariko akarusanga ufise imyaka 20, hari uwundi afise imyaka 30, banza usengera uwo. Usanga wipfuza inzu, uracari umusore. Haleluya. Gira raba, hari abandi bantu bafise umutwaro uremeye gusumbya bari imbere yawe, banzo basengera. Haleluya. Gusengeranira, fata abantu wikorera imitwaro yabo, raba abantu bari imbere yawe ubasengera. Uburyo iyo dusenga tumeze nko kwa muganga. Ndazi wamaze kujya kwa muganga ugasanga ufise abantu bagusumbya kuremba. Rero iri umuntu w'umutima mwiza ucibaho umurongo ati je ndavugwa nyuma, ariko reko no muntu abanza avugwe. Haleluya. Gira abantu usengera, dusengeranira. Gira ingo usengera, gira abantu usengera. Ibyo bizotuma Imana nawe yishura amasengesho yako. Imana bikunda abantu bikunda. Haleluya. Inzira ya kane iravuga gutuza, gutekana usenga. Abantu benshi ntabwo batekanye. Niyo mpamvu ubona abantu benshi no munsi usanga bari mu masengesho, ejo ugasanga bari kubapfungwa ntibatekanye. Iyo usanga ari mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 30 umurongo wa 15 bavuga ngo umwami Uhoraho uwera w'Abisirayeli uku niko yaravuze ati, mu guhindukira no mu gutekana niho muzokirira, mu gutekereza no mu vyizigiro niho muzoherwa inkomezi, ariko mwebwe ngo mwaravyase. Haleluya. Urakere ko Imana kugira neza. Tekana. Abantu benshi ntibatekanye, abantu benshi ntibatuje, abantu benshi ntabwo batuje mu ngo zabo. Tekana. Namba warasenze, tekana. Rindira ibyo wasengeye biko barategurwa n'Imana. Tekana, tuza. Abantu benshi baguma bata uburenganzira bwabo, bavuga ibyo wasengeye ejo Imana izobiguha. Haleluya. Warasenze wifuza visa, warasenze wifuza umugabo, warasenze wifuza umugore, warasenze wifuza gukira. Tekana, dosiye yawe iriko iratunganywa n'Imana. Haleluya. Tekana. Haleluya. Tekana, tekereza, humura, Imana ikumwe nawe. Inzira ya kane, inzira ya gatanu iravuga ngo
gushakisha canke kurondera icyo wasengeye. Hano harakomeye. Iyo usomye ari mu gitabo cya Matayo ibice byaho 7 umurongo uravuga ngo mushakishe ngo musabe ngo muzohabwa, murondere ngo muzoronka, muramutse muzokugururirwa. Haleluya. Iyo umuntu asenga biri mu bintu bitatu: hariho gusaba, hariho kurondera, hariho no kudodora. Haleluya. Rero kuvuga ikiriye, hari icyo wasengeye, injira mu mwanya wo kurondera, rondera icyo wasengeye, kirondere. Namba urasenze wifuza akazi, fata diplome yawe ahubwo urondera akazi. Rondera. Ndakwibutsa, iyo dusenga Imana ntabwo iduha ibintu bigaragara, iduha ibyumviro. Siko yibuka igihe kimwe Yesu baje kumutoza ikori, icyo gihe nta mafaranga yari afise, muravyibuka, yaciye abwira Petero ngo fata igera uje kuroba. Haleluya. Turabona Petero yagiye kuroba, amaze gushira igera muri Tanganyika. Haleluya. Ngo yaciye Yesu aramubwira ngo ifi ya mbere uza kubona uze kuyasabika, ngo urayikuramo amafaranga 2 uyatange ku bwawe no ku bwanje. Haleluya. Ni kuvuga iki? Abantu benshi ko basasenze, abantu benshi bishwe n'ubukene, ego barasenze, Imana ikura inzara, ariko bakomeje kurera amaboko mu mpuzu. Warasenze ko ronda icyo wasengeye, rondera. Nambura umusore warasenze wifuza umugore, ntabwo azogusanga aho uri mu gitanda. Rondera none, rondera uhuye na guyawe. Haleluya. Rondera icyo wasengeye, rondera. No musi urifuza visa, rondera none. Urifuza pasiporo, none rondera. Haleluya. Icyo wifuza Imana yakiguhaye, ariko nabwo urakura amaboko yo kwizera ngo wakire. Rondera rero, rondera icyo wasengeye, rondera icyo wahamagaye Imana usengera, rondera. Kuko iyo dusenga Imana ababwiye iduha icyiyumviro, atariko wagiye ko yifuza amafaranga, wagiye gucuza itomati, wagiye ahana. Haleluya. Ivy'Imana iyo dusenga bifise ahantu biri, ariko abantu ntibakunda kuva aho bari ngo baje kubirondera. Imana idufashe cyane. Haleluya. Ingingo ya 6 yatuma Imana yumva amasengesho yawe, bambe ya 6 iravuga ngo kumenya neza ibyo usengera ko bitunganye. Banza urabe neza ibyo usengera biratunganye. Hari abantu benshi basengera ibintu bidashoboka, ugasanga bafise imitwaro itabaho, ugasanga uri kusenga wifuza umugabo ariko wifuza gusamburira urugo uwundi mugenzi wawe. Banza urabe ibyo usengera nivyo. Hari igihe usanga uri kusenga uri kuraburana urubanza, ariko urazi neza yuko uri kurabesha, urabizi yuko ibyo uri kuradendekeranya muri sentare ko atari ibyo. Rero banza urabe ibyo usengera ni by'ukuri, wumva uri mukuri. Ibyo bintu bakwivye uri kuraburana by'ukuri ni by'ukuri, ngo ni kurabesha. Abantu benshi barasenga bakagana mu by'amasengesho, bakazagura abakozi b'Imana ngo basengere, kandi bazi neza yuko amadosiye bariko bazana imbere y'Imana atariyo. Hano isomye mu gitabo cya Yakobo haravuga ngo, Yakobo ibice byaho 4:3 aravuga ati ngo murasaba ntimuhabe ko musaba nabi, kugira ngo muvyononere mubibahimbara. Haleluya. Iyo umuntu ko arasenga, Imana irabanza ikaraba, mbega umuntu ko arasenga akeneye umugabo wiki, akeneye umugore wiki. Wosanga uri kurasaba umugabo ariko utazi no gusasa. Haleluya. Rero iyo uje gusenga, Imana ntabwo iduha ibyo dusaba, Imana iduha ibikenewe. Wosanga rero ibyo usaba bidakenewe. Banza urabe neza ko amasengesho yawe imbere y'Imana atunganye. Banza ko ibyo usengera bitunganye imbere y'Imana. Haleluya. Ko wosanga bidatunganye kandi kanatsinda, ngo ntawosaba umuvyeyi ifi ngo amuhe inzoka, cyangwa asabe umukate se cyangwa nyina ngo amuhe ibuye. Rero Imana irabanza kuraba ibyo usengera. Haleluya. Icya 6 kumenya neza ibyo usengera ko bitunganye imbere y'Imana ni nakivuze. Icya 6 kiravuga ngo cyangwa 7 gusenga utubakiye kuri kahise. Haleluya. Abantu benshi bamwe batishugwa bakunze gusenga
bubakiye kuri kahise. Haleluya. Muri kahise warahemukiwe, kahise warakunzwe baraguhemukira. Abantu benshi bafise amadeception, sasa bariko bubakira kuri kahise. Kahise ari ibintu bitagenze neza, kahise warakura n'umuntu aguhemukira, kahise hari umuntu waguranye amafaranga yakujya kahise. Haleluya. Rero iyo usenga wubakiye kuri kahise biragoye yuko ubona igisubizo cy'Imana. Mu gitabo cya Yesaya 43:10 ngo ngo nyikora ikintu gisha, ngo ibya kera ngo mubyibaye mubyiteho. Haleluya. Ntabwo ushobora kwishurwa n'Imana mu gihe umutima wawe uri kuri kahise. Kahise bwibagirwe. Wosanga aho kazi wifuza gafise umuntu mwagiriraniye ikibazo muri kahise, ugasanga uno munsi ni watunze. Haleluya. Nigeze gusengera umukobwa umwe yarafise imyaka itari mike atararongogwa, ariko yahora aronka abantu baza kumuresha. Rero abantu baza kumuresha buri gihe yarabyiwe na sekuruza muvyara, sekuruza avyara papa wiwe ngo muzukuru wanje ngo ntuzurongogwe n'abantu bo mu miryango ya runaka, ngo batugiriye ukunukunuku. Byarageze igihe aho umukobwa asaza, umukungu wa mbere yamureheje, uno munsi avyara abana 5, ariko umukobwa ntararongogwa. Kubera iki? Yari mu mugwi wo muri kahise w'abantu bari baragirana ikibazo na sekuruza, kubera sekuruza yaciye amushyira muri kahise ati mwana bajya abantu ntibaze bakurongora. Kandi rero igitangaza, haguma haza abantu bavuye mu miryango sekuruza mubugije. Rero urakina igitangaza cy'Imana, kahise kibagirwe. Amuri Imana bane nama tuko turaganira rero twisunze kuri teme ivuga ngo inzira waca mu bwenge Imana bw'amasengesho yawe. Twabonye inzira ya mbere kwaturanira ibyaha, inzira ya kabiri gusengana umwete, inzira ya gatatu gusengera abandi, inzira ya kane gutuza usenga, inzira ya gatanu gushakisha icyo wasengeye. Haleluya. Kukirondera. Inzira ya gatandatu kumenya neza yuko ibyo usengera bitwaye imbere y'Imana. Inzira y'indwi gusenga utubakiye kuri kahise. Ingo y'umunani ravuga ngo kumenya neza icyo usengera, banza ukimenye. Haleluya. No munsi wosanga uri kurasenga wifuza parasera, none ni parasera imeze gute? Cyangwa iyo parasera uyikeneye hehe? Ko abantu benshi barakunze ubundi aritandukaniro ry'ikibazo n'umutwaro. Ubundi Imana ntabwo yishura ikibazo, Imana yishura umutwaro. Umutwaro nawo ugezwe na bije. Ukeneye iki? Ukeneye parasera yangahe hehe? Wosanga usenga wifuza imodoka, ni imodoka y'ubwoko ki? Haleluya. Banza uyipresize uvuga ati genda kiri imodoka imeze gute. Wosanga wifuza umugabo cyangwa umugore, ni umugabo ameze gute, ni umugore ameze gute. Donc banza wigiye wicare hasi wifuza icyo ushaka, ukibwira Imana. Urifuza kujya mu mahanga, ni hehe? Ni mu gihugu cyahe? Hariho mu mahanga ni hehe ushaka? D'abord ugiye gukora iki? Haleluya. Rero abantu benshi suko Imana itumva amasengesho yabo, niko kesha amasengesho yabo atari ku rutonde. No muzi yifuza telefone, ni telefone imeze gute, yangahe, ishoboye iki? Haleluya. Amori Imana bane natwe rero kandi turabakunda. Shalom.